nyuma y'igihe kirekire akora ubushakashatsi asoma ibitabo vya politike, ibitabo bikomeye cyane byagiye birandikwa n'indongozi zikomakomeye, indongozi zasize amateka ku isi, yavumbuye ijambo rimwe, ijambo rikomeye: ubutegetsi ntibutangwa, ubutegetsi burafatwa. Ukimara kumva uburemere bw'iri jambo, ishakurikiye nawe uracumva. Mu gitondo kimwe umusirikare yinjiye ikambara mu gihugu cya Uganda n'ingabo ziwe ziri inyuma. Yaramaze imyaka 5 mu mashamba agwana intambara, nta mafaranga, nta bikoresho bihagije, ariko yarafise kwizera kudasanzwe. Yavuga ati, umunsi umwe nzofata igihugu. Erega ntivyatevye, igihugu yaragifashe. Amaze gushika ku butegetsi yavuze ati, abategetsi bamara igihe kirekire ku butegetsi ni ikibazo cya Afrika. Je nawe twava twibaza ngo uyu nyenaje azomara igihe gitoya hamare kure abandi batware. Ivyo vyateye abopoza, abatavuga rumwe nawe babona yuko aje guhindura ibintu, azohava ava ku butegetsi vuba nabo bashikirwe batware, ariko siko vyagenze. Ivyo birabaye akimara gushika ku butegetsi, yahimbiye buri kantu, yahimbiye buri tegeko kugira ngo azogume ku butegetsi. Na nubu aracari umuyobozi w'igihugu cya Uganda. Nirihe banga yakoresheje kugira ngo ashobore kuguma ku butegetsi imyaka ingana uko kose? Ategura iki mu gutanga ubutegetsi bwiwe? Iyi ni inkuru yose uko yafashe ubutegetsi ukazoburekura. LifeStory, inkuru, ubuzima n'amateka. Yoweri Kaguta Museveni yavukiye mu karere ka Ntungamo hari mu mwaka wa 1944. Akiri muto yari umwana udasanzwe cyane, yakunda cyane gusoma ibitabo vya politike, yakunda inkuru z'impinduka, revolution, yakunda cyane inkuru z'abantu bakoze amateka ku isi, abantu bahinduye amateka. Mu buto bwiwe yaramaze kumenya ikintu gikomeye cyane: ubutegetsi ntibutangwa, ubutegetsi burafatwa. Yoweri Kaguta Museveni amaze gukura yagiye kwiga muri Tanzania, muri kaminuza ya Dar es Salaam, aho n'ibintu byatangiye guhinduka burundu. Yinjiye mu bigo y'abanyeshuri biga socialisme, revolution na guerrilla. Umutima wiwe yaramaze gufata ingingo ikomeye cyane: umunsi umwe nzofata ubutegetsi icyo byasaba cyose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978 igihugu cya Uganda cyari mu bihe bibi cyane, cyari kiyobowe na Idi Amin. Tanzania niyo yatangura intambara yo kumukuraho. Yoweri Kaguta Museveni akora ikintu kidasanzwe cyane abantu benshi batamenye. Yagiye gufasha ingabo za Tanzania kurwanya Idi Amin. Yize neza intambara itegurwa, yibase imigenderanire n'abandi basirikare, yize ikintu gihambaye cyane. Yagize ati, ubufise igisirikare niwe wafise ubutegetsi. Yarangiye Idi Amin akuye ku butegetsi, ariko Museveni we yaramaze kubona inzira imushikana ku nzozi ziwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 habaye amatora muri Uganda. Museveni ntiyemera ibyavuye mu matora, avuga ko amatora yibwe, aca afata ingingo ishobora guhindura amateka, yinjira mu mashamba atanguza intambara. Yoweri Kaguta Museveni yarafise abasirikare bake cyane, nta mafaranga, nta bikoresho bihagije, ariko yarafise ukwizera, umugambi n'ishaka ryo gufata ubutegetsi byanka byakunda. Ivyo birabaye, intambara iratangura. Iyo ntambara imaze imyaka 5 gusa. Imisozi ya Ruwero yahindutse ikibanza cy'intambara, ikibanza cy'amarira, ikibanza cy'amaraso. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986 ibintu byahindutse burundu. Museveni yinjiye Kampala maze afata ubutegetsi. Iki cya mbere yaramaze gushaka ku nzozi ziwe. Yoweri Kaguta Museveni amaze guhaga ubutegetsi yavuze amajambo akomeye cyane. Abategetsi bamara igihe kirekire ku butegetsi nico kibazo cya Afrika. Abantu benshi baramwemeye cyane. Yavuze cyane nk'umurokozi w'igihugu, yazinye amahoro, azana umutekano, azana iterambere. Isi yose yatangiye kumushyigikira. Baravuga ati ubundi bwo Uganda yerekanye umuyobozi nk'uyo. Ari ikibazo cyagumye ari kimwe gusa: mbega Yoweri Kaguta Museveni afashe ubutegetsi bigoranye, afashe ubutegetsi habaye intambara, azova ko vyoroshe, azoburekura? Siko vyagenze. Nawe nyene yabaye nk'abandi, yabaye nk'abandi bayobozi. Nawe nyene cyabaye ikibazo cya Afrika, aguma ku butegetsi imyaka irenga 40. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986 habaye amatora. Yoweri Kaguta Museveni aguma ku butegetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 habaye amatora, naho nyene Yoweri Kaguta Museveni aguma ku butegetsi. Mu mwaka wa 2016
habaye amatora Yoweri Kaguta Museveni aguma ku butegetsi. Eka no mu 2026 naho nyine habaye amatora Yoweri Kaguta Museveni aguma ku butegetsi. Izo zibaye manda 5 yabigenjeje gute? Yoweri Kaguta Museveni agishika ku butegetsi yahinduye itegeko rigenga ibwirizwa shingiro ryo mu gihugu ca Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yakuyeho limitation y'igihe ca manda. Inyuma yaho akuraho limitation y'imyaka. Ibi bisigura ko ashobora kumara ku butegetsi igihe cyose ashatse. Abamushigikiye bavuga ati Yoweri Kaguta Museveni yazanye umutekano, igihugu kiratekanye. Yoweri Kaguta Museveni yubatse igihugu gisa neza, igihugu kirayagayaga. N'abamugwanya muri opposition bavuga ko adashaka kuva ku butegetsi, n'ubuyobozi twazi igitugu, ubutegetsi buraryoshe, bwaramuryoheye. Afise ubwo buva ku butegetsi kugira ngo bazwe ibibi yakoze. Abantu bavuga ibitandukanye, impari zakomera kuba nyinshi. Yoweri Kaguta Museveni ntiyagarukiye ngaho gusa, yagize uruhara mu ntambara zo muri Kongo, ikibazo cya Sudani y'Epfo, eka na politiki yo muri Afurika y'ubuseruko. Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko. Kuri we abona ko igihugu atari Uganda gusa, afise indoto ikomeye cyane, East Africa Federation, igihugu kinini gihuza akarere kose. Uyu munsi Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Ikibazo cy'abantu benshi ni cyakindi, azuba ku butegetsi ryari inyuma yo guhindura amategeko, inyuma yo guhindura ibwirizwa shingiro rimwemera kuba ku butegetsi bw'ibyo byose. Niba ku butegetsi ho azuhasigira nde? Inyuma y'ubutegetsi bwiwe niki kizokurikira? Inkuru Yoweri Kaguta Museveni ni inkuru idasanzwe cyane. Ni inkuru y'umwana yakoze afise inzozi zikomeye cyane. Ni inkuru y'intambara, inkuru y'ishaka ridasanzwe. Eka ni inkuru y'umuntu yafashe ubutegetsi akakuvako. Hari bamwita umurokozi w'igihugu n'abandi bamwita umuyobozi w'igitugu, ariko ukuri ni kumwe gusa. Yahinduye amateka y'iguca Uganda burundu. Amateka ya Afrika akenshi yiganje n'abayobozi batava ku butegetsi, abayobozi bamara ku butegetsi igihe kirekire, hagatangura kubaho uko utumvikana hagati y'abanyepolitike. Iyi ari inkuru Yoweri Kaguta Museveni, umwe mu baperezida muri Afrika amaze imyaka myinshi ku butegetsi. Reka nshimire wagerageje kubana natwe, utibagiye gukora like, subscribe, nawe utaha ibindi biganiro LifeStory, inkuru, ubuzima n'amateka. Do solemnly swear that I will well and truly exercise the functions of the high office of the President of the Republic of Uganda, that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people according to the law established, without fear or favor, affection or ill will, so help me God.